Yes, amagara meza kumererwa neza nivyo tubifuriza ariko kandi tunabibutse ko ikiganiro ari Monday Superstars tukabastongera kandi tukabasaba nimbabazi ukuntu mu mazi imisi imwe ngo ntimuriko murakibona amagara yatameze neza n'umuntu ntashobora gutonda ariko ubu turashimira Imana turi ngaha twaje kandi tumerewe neza. Weekend yagenze gute ngahi wanyu? Twebwe turashima sinzi MC. Nje nanje ndashima Imana kweri ko biri kose. Ikitakujyoheye n'igiki? Igitangyoheye nuko nabuza aho nsohokera basi. Nuko urasohokera kandi ibiteramo byari byinshi cyane aho turamubaza impamvu atasohotse. Reka tuce tuzana amakuru yacu muri Bruxelles ndazi ko mwashuhiwe ibintu byari bimeze neza kuko mwari mumwiteze babalao Auguste uko nyene ngo arivyo kuradutegurira Emerson yamaze kubabarizwa mu Burundi ibiki yakoreye muri Kenya ariko kandi na Mr Champagne ngo arivyo yavuze yabone bien ibyo yaboneye hariya ariko turabibutsa ati ikoti aracari ko arayirondera Kidumu ariko aracari ikoti giwe ngo yaburiye hariya indani nyene mukanya amakuru yacu idonito. Yes. Ego cyane nkuko rero narimeje kwibabwira ni Kidumu kibido ava muri Kenya yerekeza muri Bruxelles bari mumurindiriye benshi bari bamurindiriye ariko ngo hari mu ntango y'ukwezi kwa gatanu neza na neza urumva yuko ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatanu yari ngaho muri Bruxelles kugira ashobore kubaryohera. Urabona nyene ingeri iteramo cari kimeze neza abantu bari baje burya rero abarundi bari mu mahanga yo babonye umurundi aje kubateramisha urabona neza yuko bama babyitabira agishika rero atarakora igiteramo akajambo yashoye kuvuga ku rubuga rwiwe benshi bagiye baravuga ibitandukanye bagenda barashikiriza ati mbega Kidumu ko atari bwerekane uruhande ahagazemwo urunigo ruhande ahagazemwo kubwiwe ngo yaratwenze cyane ngo tubonye ifoto bari kumwe na Big Fizzo batwenga tuvuga ati none nibiki biko birabatwenza nibiki batwenza mugabo Kidumu wowe yaciye ava mu gacerere avuga ati jewe negeza kubishira abona ibyadutwengeje ibyamutwengeje cyane ngo nuko yinjiye muri chambre kwa Big Fizzo asanga afise amaparfum bikaba ari navyo byaciye bimutwenza ariko urabona nyine ukuntu aba bantu babiri bubahana kuko na Big Fizzo yaciye ashirako kintu ifya foto nyene ati ngo urutugu rurakura mugabo ntirusumba izosi. Urabona neza yuko kuba bashoboye guhura wari umunezero udasanzwe kuvyerekeye iki kibazo twizere ko bicaye hamwe bakakivugana kuba kigashobora gutorerwa inyishu ngaho muri Bruxelles. Rero ngo ntimurambigwe kuko ngo Kidumu ntari butaho ubu kare nyene agira zunguruke kugira abahe show nziza. Tunabibutsa yuko nigenekezo rya 27 Dramati azoba ari aho ibintu bizoba biryosha abarundi. Rero muze murabikora kujya nyene mushigikira iyo mwababonye je ndashaka kumenya umwe gusa mu bari ngaho i Bruxelles wabibonye gute cyari bimeze gute yabaryohereye umunsi gute gira icyo tugiye ngaha muri commentaire. Yes. Yes, tuva kuri Kidumu tuja ku kiteramo ubona ko cyari cyatunganijwe nimwe mu bubare buriko burabikora neza ngaha mu gisagara ca Bujumbura nayo si yindi ni Mutima Bar yari yatunganije igiteramo cyari kirimwo umuririmbyi yajava muri Tanzania TID harimo n'aba Mutima Comedie ba We Love Music hamwe n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye bo muri Ingola Band aho ubona ko igiteramo cyari Mutima Bar kumengo byabere ku mutwenzi mutwenzi bar hari mutwenzi bar urabona ko mumbabarire urabona ko byari igiteramo cyari citeguriwe cyane aho ubona ko na mwene akabare yavuga ati jewe ndi proud ndi siri yuko ntegerezwa kwinjiza abantu benshi kubera ko TID urabona ko ari umuririmbyi yajava mu kindi gihugu kandi TID yavuga ati jewe ngiye kubaha show live show apana vya bindi vya playback
si mwebwe gusa muri Bruxelles mwaronse abashitsi no mu Burundi natwe twaronse abashitsi twaronka na ndimbati umuntu atwenza cyane aho ubona yuko bari kumwe na mutima ngo bagira batangure kuzikinira hajya nyine bakiri muri conference ni ibintu byari biryoshe ariko n'umwensi mipro aravuga ati nukuri amateka yaranditswe ko abantu baraje ari benshi uziko no ku mutwenzi bama bakira abantu niyo badafite atagitiramo baba bafise rero iyo harinze hadu umushitsi hoho ibintu biba bimeze neza bamwe ati byagenze gute kugira biyumvire TID ngira nibanga ry'uwateguye igiteramo kuko ugerageje kuraba mu gihugu cabo ntagishininga cyane ubwo urumva yuko bavuze ati TID ategerezwa kuza nawe ubwo yavuga ati ntegeza gukora umuziki mwiza burya rero umuntu yakoze agakora kandi bigashimwa nikibuza yuko ashobora gutumwako ngo nuko ngo muri iyo minsi atari ko aravugwa cyangwa nuko kuko ivyo ubu ushoboye wenyene biba bizwi ko ari umuririmbyi kuri live mugani wiwe ngo ari abaririmbyi ngo bagenda bakabashiriraho ibintu muri studio biki ngo bakaca baza rero ngo baraza umuziki uva ko ari umwe mu basanzwe bakora neza kandi n'umuziki bawushoboye cyane gose yes reka tuve ngaho kwa kumushitsi twe twaronse ndetse n'abiwacu nyene bashoye kubikorera hamwe bakabikora neza reka tuje kwa Auguste Burundi ni umuririmbyi asanzwe aba muri Amerika mugabo yazanye ibintu byo kuvuga ati je ngira nkore ku by'akaranga gusa amaze gukora ku by'akaranga cyane yaciye yagura imbibe burya agikora umuziki wiwe gusa uvuga ku nkundo ku biki wasanga atari kirenga cyane mugabo uko ahagarara cyane ku by'akaranga ubu ngo irebe yiwe company isanzwe ikurikirana umuziki wiwe ndetse anavuga yuko adushobora nawe nyene gufata n'abandi bantu mugabo ubu bakiriko barakora kwa nzabo ego ngo bafatikanije na RTNB ivyo twarabibonye mu masanamu tubona irebe company bari muri RTNB bafite ibintu bariko baravugana mugabo urumva yuko icyo gishinyegejemwo hagati yabo cyane bamaze kugishira habona yuko bagiye gukorera hamwe festival dukunde uburundi mu ndirimbo ziwe kenshi usanga hayagiza uburundi avuga cyane kuntu abantu bakunda uburundi ngo iyo festival yiwe rero byamaze kumenyekana yuko ari genekerezo rya 19 ukwezi k'umunani umwaka n'unyene bikazobera muri arena ariko kandi ngo azoba nawe nyene yishikiye mu Burundi bimwe rero byaguma binyegezwa ati mbega bizoba bimeze gute ngo azoba hariyo rero imigwi y'indangakaranga batarashima kutubwira twizera neza yuko bazogenda babitubwira mugabo ico twamaze kumenya nuko igenekezo rya 19 ukwezi k'umunani na Auguste nyene azoba ari ngaha nyene mu gihugu c'u Burundi dukunde uburundi ugerageje kwiraba ni video yiwe nyamwigenda ko nigiki ubona cyane mu kuntu akoresha amashusho y'u Burundi n'ivy'akaranga ubona ariko arafata bya bindi nyene yatubwiye kwa kundi nyene yatubwiye yuko azokorera mu karanga ubona ari byo ariko arakora gira ico mubwiye ngaha muri commentaire tuva ku nkuru ya Auguste dusimbira ku nkuru ya Wema Entertainment abona ko yasinyishije abaririmbyi babiri basanzwe bariko barabikora neza muri Buja Flavor ni Linog azwi ku ndirimbo cyane ya Legend hamwe na Kids Ngabirano abona ko bari basanzwe ku munsi wa gatandatu wari umunsi wo gusinya amasezerano bari kumwe na Landry Promoter asanzwe hagarariye Wema Entertainment ngaha mu Burundi haravuga byinshi byarakozwe byinshi abona ko igiteramo ni soirée de gala babona ko yari iteguwe neza yari yagutse byari ibintu bimeze neza abona ko na maître Muvayo Jean yari ari impande yabo avuga ati jenje gushigikira kino gikorwa cha Wema Entertainment abona ko isanzwe irongwe na Wema Nela asanzwe ari muri Australia ni kintu ciza kubona ko umumama nkujya afata abana nkabajya ni Kids Ngabirano hamwe na Linog akabashira hamwe akavuga ati reka mfashe
ugwaruka rw'igihugu kandi si bo bonyene harimo n'abandi baraperi barazi ko imfura yabo risanzwe ari yani nawe nyene akaba ari muri Wema Entertainment rero twitege iki wowe uri kurabira yes nizere ko ivyo twagiye turabibabwira cyane na cyane na Wema nyene twaravuganye kuri turavugana nyene atubwira ati jewe intumbero yanje no gufasha ingabirano ku muntu wese nyumvume ngo ntafise ukuntu yobikora mugabo jewe kubera mfise kumufasha ndavye n'ingabirano yiwe urazi ko yari yatanguye na yani benshi bakibaza ati niwe muririmbyi nyene agiye gukorana nawe urabona ko yaciye bigaragaza yuko atari wenyene ndetse no kubwavuga ati ndashobora no kuzofata abandi mugabo reka kwanza babanze bakore urumva ko Landry ari wasanzwe abaserukira ngaha mu gihugu cy'u Burundi bega Linoji kuba agiye gufashwa bigiye nigiki kigiye guhinduka yahora bikora ari wenyene tukavyumva mugabo uno agize umuntu amufasha nina Linoji ntaguciriye mu gatoya bamuhaye ijambo yaravuze ati kubera iki aba journaliste bo mu Burundi muza iyo ibintu vyahiye umuntu akabanza gukora cyane kugira ngo mwe muze kumukoresha ibiganiro kubera iki mutamushigikira akiri hariya hasi urumva harimo n'agashavu nuko nyene kwisi ntidushaka kubihindura burya iyo wamaze guhisha utegereza kuronka abashitsi iyo udafite ivyo wahishije biragoye cyane rero nakujya umwikomo nuko nyene isi panze utegereza kwanza gukora hama abantu rero bakabona ikintu rero wakoze no munsi muri Monday Superstars turiko turakuvugamwo kandi ko biriko biraza hari ivyo uri kurakora biriko biraza nyene bitume abantu bashobora kuza bashobore kukumenya twizera neza yuko amasezerano ameze neza uko biri kose wamaze gusinya isezerano benshi baraza gasinya amasezerano mu nyuma tukumva ati ngo byarangiye twizera neza yuko muri Wema ataruko igihe nico gitanga inyishu reka tubifuriza amahoro ariko kandi tunabifuriza kubandanya bakora ibikorwa vyiza tuva ngaho kuri Wema tunyarukira kwa Emerson n'umuririmbyi yavyivugiye wenyene ngo kuva nkoze imyaka 10 ngo bwa mbere nainuriye indege yuri indege rero agenda muri Kenya gukorana na Baino umuririmbyi wa kera rero ngo igikorwa carangiye barakoze nubwo atarashima kuvuga neza na neza ivyakozwe n'ingene bimeze nuko bizosohoka mugabo urabona ko yamaze kugaruka isango yatanze ati jewe nshitse mu gihugu cy'u Burundi cyane kura indirimbo yanje abayuda mugabo ngo ubu ntarashima kuvuga neza na neza ngo umunsi n'iryari kuko ngo ibintu by'aba producteur ngo urazi ko byaba bihinduka kubwiwe indirimbo yayihejeje asigaye yuko umu producteur avuga ati turekure rero ni nayo mpamvu bavuga ati ngo mubandanye murindiriye abayuda tagata niyo twe tumaze imisi ko turaryoherwana nayo akaba ni nayo yatahukanye isanganiro award bega agiye kuza gute utegereje kuyumvira kwanza ititre ngo abayuda urazi ko indirimbo ziwe hari ukuntu agiye hariya kuvuga ku byerekeye ubuzima nka tagata ukacubona amajambo arimwo ukaca uraba kandi n'ijya ndirimbo yiwe yindi avuga ku bantu nyene abisibuze ubujyajya ubujyajya nayo nyene uruva ko sinzi uko n'abayuda bagiye kuza kujya nyene baba bafise ubujyajya nizere yuko urumvise ni na titre abayuda no kuvuga yuda ngira barabuze ni bya bimenyere by'ubujyajya yes reka tubanaye turidiriye isango ngo azotubwira neza na neza ariko tunagusaba kubandana dukurikirana ngaha nyene byinshi tugenda tubigushikiriza yaba ari kuri website yacu twashobora kwandikira ati yasohotse bimeze ubuhama nawe ukacugenda ukamushigikira yes tuva kuri Emerson tuja kuri Mr Champagne abona ko
muri Tanzania bamaze imisi bamwita Papa Kajara. Ubona ko yarashitse mu Burundi aravuga ati jewe sinogenda ntaganiriye n'abamenyesha makuru canke n'ibinyamakuru, araheza araduhamagara turagenda tumviriza ico we agona, ariko ni yari wenyene, yari kumwe n'abandi baririmbyi Mukombozi na Kingorongoro. Aho rero niyo abantu bashaka kwibaza kuri iki gutora Mukombozi na Kingorongoro bakorana. Ukuvuga yarabisiguye yavuze ati jewe kuba nagize ntuzenya conférence de presse nkamagaza Kingorongoro na Mukombozi ni kubera ko hariho ivyo turiko turategura, kandi nabo bafise ivyo bariko barategura bashobora kubabwira, nabo nyene bashobora kubabwira ivyo bariko barategura nabo, hama nanje nkababwira ivyo ndiko ndabategurira, nkababwira n'ivyo navuye muri Tanzania nize. Sinzi wamubajije ati niziye comportement wabonye aba journaliste bo muri Tanzania bafise twe tudafise kugira ngo twisubire ko natwe tumere nk'abandi. Ikintu yavuze ni kimwe, yavuze ati muri Tanzania iyo haje umushitsi ntuigera avuye handi mu kindi gihugu, ntuigera ubona aba journaliste ngo bariko baja kugira ngo bashoboke sana kuri wa mushitsi, ahubwo batera basotera kuri wa muririmbyi wabo bamuduze bamucishije kujya mushitsi. Rero aravuze ati aba journaliste nabo bino ngaha iyo umushitsi aje ahubwo utero wiruka ujayo kugira ngo uronke ifoto. Nico difference yavuze yaba nizere ko yashoye kuvuga ibintu byinshi cyane tutogenda ngaha tubihejeje, mugabo ugerageje kuraba ku rubuga rwe twabonye ati je nakoresheje amahera atari make, no kuvuga yuko ashitse mu gihugu kibanye byamusaba gukoresha amahera kugira ahabe, nacece ravuga ati ngo mediatoire amahera nakoresheje. Rero nizere yuko ukuntu we yasiguye ati aba journaliste bashaka kugira gutya ntaza ngo akwirukira ko nawe nitubeshanye ngaha umuntu yakoze, umuntu afise abantu benshi bamukurikirana, benshi barakunda guca ku nzira yiwe kugira bikunde nawe nyene ivyiwe bigende neza. Nimba yarashoboye nawe gutanga ubwo buryo iki nuko yariko ararondera irya visibility yabo bajya bashoboye gukora. Urumva neza yuko ikintu cyose yagikoze yafise target. Yavuze ko yakoresheje ibihumbi by'amadolari, no kuvuga iyo yashize mu mahera y'amarundi ngira ni nka 27 million. Umva yote yara yakoresheje sho kwibaza ati ubu yiteze kwinjiza iki, yiteze ko yajya yogaruka gute. Muga ico tuzi numukozi cyane arakora arazi kwironderera wenyene, nubwo bidasiba kubwirwa ati abana wewe uri umuyu wayiwe kujya kuntu nyene yamabishira ko ati ubu naramaze kubimenyera ntibikimbabaza kuko ico kintu kirababaje kuba uri kurabwirwa gutyo n'amahera ya uri kurayashira indani. Tunamuremesha ntituramenya neza kuko Kajara waguma avuga ati ngo umuntu ngo ni bibi ngo kwita ngo musazanje umuntu uzi yuko agukunda na Mr Champagne ubwo nyene caragashira kuri nuze yiwe kuri page yiwe ya Facebook. Tuzi rero yuko ibyahindutse batagiye kumwita musaza wiwe bibeze gute, bwabo kandi tutibagiye yuko yavuze ati jewe mu kiganiro yakoreye muri Kenya ati jewe ndafise umuntu dukundana ari muri politike, si nabwo ari Mr Champagne n'umugenzi. Aro nituramenya bamwati ni target yiwe nziza kugira yakigwe neza muri Tanzania, kuko abona ko ari byo bibazo baguma bamubaza. Kuko urashaka kuba udafise n'ikintu bogenda ati bodugira kugira bagira ico bakubajije. Yes ni Mr Champagne ugerageje kumukurikirana ku mbuga ziwe zitandukanye, amakuru yiwe yama ariko arashirako. Reka tukwibutse yuko ikiganiro ni Monday Superstars, ariko kandi ni saha 2 z'ijoro iyo bitagoranye ku munsi wa mbere nyene isaha 2 iyo byagoranye naho mukaca imbabazi zikaca ziva iwanyu. Reka turangirize ku nkuru ya Vichou Love amazimisa ariko arababwira ibintu ngo byo kuza kumushigikira ngo n'amatable aramaze guhera, bariko barayafata benshi rero ngo nukunyarutsa kuko ni 1 miliyoni
ndabisubiyemo 1 million naho muba muri batanu murumvikana ni table y'abantu batanu murumvikana nta muntu aza ku muryango ngo afise ngo desamire uraza mwumvikanye neza mugaheza mukarihira hamwe umuriyoni 1 man 1 show 1 million ni gerekezo rya 16 ukwezi ni kwa gatandatu hariko haragera yatonge kubitubwira kuva muri December mugabo urumva yuko hariko haragera umwaka n'unyene ngo ni tariki yiwe y'amavuko ngo munsi rero ngo arashaka muze muteramane ni vichou love wenyene kuri stage gushika buce ariko kandi ngo ariho n'amasurprise adashima kubabwira amwe mu baririmbyi badoshaka gukorana cyane muri album yiwe azoshira ku mugaragaro kabonye ba Arafro ba Dramati abonye ba with design ba we love music yes ari abantu rero ingoni 90% ni collabo iyo album yiwe azoshira ku mugaragaro uwo musi nyene ngo nukuza kumushigikira vichou love tunabashimira rero mwese mudahengeshanya kudukurikirana ikiganiro cacu ni misi yose ku musi wa mbere MC twakoranye neza di fresh kweje na twakoranye neza ariko turabibutsa yuko hari indirimbo nyinshi shasha zihari gendo zishigikire hariho indirimbo shasha nyinshi nubwo ngo arizo zitariko zirarekurirwa kuvuzwa mugabo hari ababikoze neza hari ababigize neza murekarengane nka Estanish hariyo nabandi benshi babandaye bariko barasohora tunabibutsa gusa ko na Kidumu mu muronke iyo koti yiwe muyimusanza ahari burya D1 yaramaze kuronka ibintu vyiwe yatakaje umva umuririmbyi yatakaje muje muraraba shamba muje muraraba mu basubize gusa biragoye gusubiza umuriyoni n'amajana 5 umuriyoni n'amajana 5 kandi basi bamusubize ibyangombwa ma passport kwa apfume bagenda kubitajya kuri iteka basi abitore hajya reka tubifurize ibihe vyiza tubandanye dukunda ivy'iwacu nitwabishigikira twebwe niho n'abanyamahanga bazobona agaciro dufise ciao